kanatsinda ndaniza zapo mu Kirundi kanatsinda jewe Elite Boy zewe kabisa nipe kwenye kisoda toto mzuri mbona unangoja ngoja tunataka kudoda sina gari mimi na kaboda boda staki zangu Kigomi nataka amazina yanje nitwa Bizimana Bienvenu nkaba ndi papa w'umwana umwe mfise umugore ndubatse kandi nkaba ndi umuntu nirukana ubuzima kanataka nikadanganye katoto kanataka eti kanyonye katoto fikishe kilele mpaka macho ikintu nkunda mu buzima je ndakunda cyane gukora kandi nkaba nkunda cyane family yanje sinojyamana n'amasaha abiri yorenga anyway ntamenye ati famille yanje imeze gute bameze gute ibyo nivyo bintu bibiri nkunda nipe kindaki ukichoka unapewa maji kindaki mama nipe kindaki vraiment na kera kubanzi neza kubaze Elite Boy neza na neza bazi ko ndi umuntu ndi wa musore atekereje kandi ikintu cyose nkora manza kuciyumvira incuro zibiri kuko haje umuzungu n'umusazi yakubwiye think twice before action. Rero jewe imbere yo gukora ikintu cyari cyo cyose manza kwiyumvira incuro zibiri. So nibaze yuko igihe nagira eta civile ntabwo twabinyegeje abantu bose barabimenye ko Elite Boy yarongoye afise umufasha. Sinibaza yuko vyogera kuri ugo gwego ati nkore ibi kuko nkumbuye famille yanje ndafata amvyo nkagenda tukabonana. So I respect myself. Kindaki atangani ya bajaji kindaki jewe mu bisanzwe ndi wa muririmvyi adafise amacakubiri ico ni cyambere. Ica kabiri jewe ndashigikira umuntu wese akoze neza. Umuririmbyi wese wo mu Burundi akoze neza je ndashigikira ico yakoze kandi nkagikunda. Uravye no mu modoka yanje ndafise imiziki hafi y'abaririmbyi bose bo mu Burundi kandi ndayumviriza n'ama video yabo ndayaraba basohoye indirimbo. Sometimes bantumiye amakava ndapostinga kuri Instagram zanje ko ma Facebook vyose hose ndabasupportinga. Ego hari abatama bacu ba kera bankorako nubu baracankorako nka Kidumu, Big Farious n'abandi barahari benshi kabisa. Jesse sindi wa muntu mvuga ati ndashobora ngo kumviriza naka ndeke naka oya Jesse mezo kadanganye katoto kanataka eti kanyonye katoto fikishe kilele mpaka machogo. Nahora mboneka gake kubera kwiruka n'ubuzima. Murabona neza ko turabajene umujene ategerezwa kwiruka n'ubuzima. Ego kandi umuziki usaba ibintu byinshi, usaba uburyo, usaba energy, usaba umwanya. So nariko ndarondera right time yo gukora umuziki wanje kandi umuziki w'ubu ukeneye team. Niwo ukora umuziki w'ubu ngo uvuga tushaka gushika kure udafise team, udafise management. So now ndi muri management nkaba mfise team nziza ishobora kandi biranyorohera gukora umuziki. That's why ubu nagarutse muri game kandi naje ntavyorosha. Njo tuvunje chaga tizi zimeanza yani mchaka kuvyerekeye ikibazo cyo kugendana cyane n'abaririmbyi bo muri Bantu Boy. Nuko Elite Boy ali signing under Bantu Boy kandi mumbonanya abaririmbyi bo muri Bantu Boy ni famille. Tutegerezwa kuba turi kumwe buri mwanya kubera turafatana ukuboko mu gutegura ibikorwa byacu byose. Nico gituma mumbona cyane mba ndi kumwe na team. Kindaki Farious, Big Fizzo, my big bro. Farious ni brother wanje na marasa amwe kandi sibijya byo gutangura kurondeza urushinge yani direct. Kindaki mama nipe kindaki sugua indirimbo zibiri zimaze gusohoka. Iyo wanje bwite ni kwetu
Mugasugua ni indirimbo ya Bantu Boy, nanje no ita ko ari iwanje kuko Farious nawe ni yiwiwe, Double J nawe ni yiwiwe, Kiriku ni yiwiwe, kubera twese twarakoze kandi ni indirimbo yacu twese. Kugaruka n'inguvu no kuvuga ni kagacerere nahoramwo, kubera iyo umuntu uri mu gacerere ubu uri kurategura akazoza kawe keza. So nari mu gacerere kugira ntegura ibi muri ko murabona, kandi nibihereye ngaha kuko ariho ibikorwa byinshi cyane bikiri muri studio turiko novuga yuko tuza twahishije, asigaye aho twarura kugira tubaha abantu batangure gufungura. Watoto wadogo na kuchora, ukizubawa na kupora, kuvyerekeye collabo, nibaze yuko niyo nkigaruka, kandi iyo umuntu agarutse nta muririmbyi numwe atiyumvira collabo zo hanze, kubera collabo zo hanze zirafasha kukumenyekanisha n'ingoga, kandi ugasanga ujya muririmbyi mwakoranye collabo ugatora abafana biwe nawe wenyene, nawe abagufana akabatora, umva musharinga abafans. But kuri umwanya novuga yuko ntiharagera aho dutangura kurondera amakorabo yo hanze. Icyambere na mbere kwanza tukwiriye kwerekana tala yacu ahigera, kubera abantu n'imyaka myinshi maze ntasora imiziki. So izi ndirimbo zibiri gusa ntizotuma Erisboy yatangura kurondera amakorabo yo hanze. Tushaka kwanza tumanze twubake kwanza mu Burundi, hanyuma tuzosohoka hanze. Ego nta mwana atambuka ataramvura hazi, umanza kwamvura hamuga ukacutangura gutambuka. Mtaani kwetu bana tuko faster Ico mo kwitega Kivuyi wanje no muziki mwiza, novuga ati ubu vision yacu ntiri gusanga mu gihugu, dufise vision ijabuka gato. Dushaka ko umuziki wacu ujabuka ushike kure, abantu benshi bawumvirize umuziki ndundi kugira umenyekane cyane. Ego ndabona n'abaririmbyi benshi bariko baravyifatamo neza, bariko baragerageza kwagura imbibe. So nanje sindi nyuma, nanje ndiko ndavyirukamo kugira ndabe umuziki wanje ko woshika imbere cyane. Kandi ndabakuru ubwoba nuko fisi indirimbo nyinshi kandi indirimbo nziza cyane turiko turakora. Buri munsi turi mu gikoni, buri munsi twirirwa turandika, tukarecordinga, tugashootinga. Indirimbo yanje yindi irasohotse kuko ubu ni back to back. Ntabwo tuzogenda kuryama nka kera ati Erisboy yagiye yagarutse. Ego kugenda nzogenda, ariko ubu ndacari kwanza mu gihugu kugira ngira ico ishiki, kuko nababaje abafans banje imyaka myinshi, kubera Erisboy yagisoka n'umuntu yarafise abafans benshi. Kandi ndashimira cyane abafans b'abakobwa kuko nibo bakurikirana cyane umuziki wanje, bakanantera intege, bakambira Erisboy komeza. Nararonga n'ama message menshi ati kubera iki utaririmba, kubera iki utagisora indirimbo, ariko ubu tuje n'inguvu zidasanzwe. Go novuga yuko ari inguvu z'inkuba. Ego tuje kabisa kumenagura kabisa. Mtaani kwetu bana tuko faster, tunakura viporo hata kama vimechacha. Nuksicheka ucheze vitasa, huku kwetu manzea tuishiwi na mikasa. Kwenye sherehe wana kula ukoko, kizuba sufuria wanapita na rochocho. Huku kwetu kumejambwa koko, nendo katongoze